mu magume twaciyemwo abantu nka bose bagira bati sinatinya ibikoko ndabibonye byari bisanzwe, natinya abantu duhura kuko basunze ububi ibikoko. Ubu rero abantu muzohura ntibakubone n'igikoko, bakubone n'umukiza wabo, bakubone n'umugisha wabo, bakubone n'umuhezagiro wabo, bakuramye inyuma. Mwumvise yuko hazoba urubanza umunsi uri izina. Iyi si turiko tuzoyivako turenguke mu rubanza rw'Imana. Imana itubaze ingene twagendeye ubukristo bwacu. Ntihagire wogira ngo rero Yesu yaramaze kutugurira itike yo kuja mu ijuru, ati nta ngorane. Nitwihende, hari ivyo dusabwe nahaze yararishe tike kuko yaradupfiriye. Mugabe ivyo dusaba samananiza habanamba. Yesu rero murumva aradusaba gutega amatwi ijambo ryiwe ntiriducike, kubera turikuramwo ibyiza byinshi n'urukiza dusangira n'abandi bantu. None murabe turabe ijambo ry'Imana by'ukuri. Ubwo aha mu Burundi turarigendera bikwiye, ariko ufatira mu bwinshi umwe ashobora kuba ateye imbere gusumza abandi, muga mu bwinshi hari umenga turasigwa ntitubibone. Kumwe Mao Tse-tung yatwaye Ubushinwa ngo baramuha Bibiliya arayisoma, hama arabaza ati ndangira igihugu ibi bintu byanditse muri iki gitabo birangurwa. Ngo yabajije barayibuze igihugu bamubarira. None twebwe mubona gute? Canibuka mu gihe c'amagume 1993-94 rero abarundi banditse udutabo twari dufite ijambo ry'umutungo, mbega abana b'Imana baruyehe? Mwene majambo mbega abakristu baruyehe? Turagerageze rero tugendere ubukristu bwacu, kandi abantu duhura babibone, bagire bati vy'ukuri urya n'umukristu, bajya abantu n'abakristu. Mu mpundi rero nshimikire ku bintu bitatu bizodufasha kugira ngo ubukristo bwacu bwose tubugaragaze. Bwa mbere ni kuba intumwa ya Yesu Kristo mu bantu. Bwa kabiri ni guharanira ubumwe. Bwa gatatu ni guharanira agateka kazina muntu. Ibi kandi nugira nti ndabivuze kubera umuganwa Rudoviko Rwagasore yabidusigiye nk'iragi. Bwa mbere rero kuba intumwa ya Yesu Kristo, uwabatijwe acaba umutumwa wa Yesu Kristo mu bantu. Paul Mweranda yaritanze ko akarorero ko yabaye umutumwa wa Yesu Kristo. Twavyumvise mu gisoma ca mbere. Natwe ntitunaniwe kuba intumwa ya Yesu, kandi ntitumaramaze Yesu mu byo dukora. None nk'uko mubizi Yesu kuri iyi si yari intumwa y'Imana, kandi iby'Imana yamutumye byose yarabiranguye. Aratubera umuhezagiro, aratubera umugisha, aratubera ingabirano, aratubera umukiza. Nawe muvukanyi waje gusenga, eka n'abandi barundi kumbura ko ratwumviriza mu nsamirizi,
ndabasabye nka Yesu Kristo babera abandi umugisha, tubera abandi umugisha, tubera abandi umuhezagiro, tubera abandi ingabirano, tubera abandi umukiza. Mu magume twaciyemo abantu nka bose bagira bati sinatinya ibikoko, ndabibonye byari bisanzwe, natinya abantu duhura kuko basunze ububi ibikoko. Ubu rero abantu muzohura ntibakubone n'igikoko, bakubone umukiza wabo, bakubone n'umugisha wabo, bakubone n'umuhezagiro wabo, bakubone n'ingabirano zibagirira neza. Uri umukristo, uri intumwa y'Imana mu bantu, none ntunanirwe. Igihambaye ku isi si amatungo umuntu arundarunda, igihambaye ku isi ni iciza asigira mugenzi we, iciza usiga mu mitima yabo muza murahura, icyo nicyo gihambaye. Isabo twoza turahura, twabasigira ibyiza byinshi ntibagirwa. Nk'ubu rero novuga ko Bwasore yatubereye umuhezagiro, natwe tuba intumwa z'Imana zibushitse, tubera abandi umuhezagiro. Bwa kabiri, guharanira ubumwe. Hari intambwe yo gutsimbataza ubumwe twotera mu Burundi gusumba. Mu Burundi mfatiye ku karorero ku muganwa Duvugwa Gasore yadusigiye mu bijanye n'ubumwe, no kuri yadusigiye icirwa n'akarorero. Yarashatse gutsinda amacakubiri hagati y'Abarundi uko aza ameze kose, amacakubiri y'amoko, y'intara, y'imigambwe, y'amadini n'ibindi. Aha simvuga byinshi kubera bamugandaguye ibitari bike atarabishikako. Mugabo mu kubaka Kristo murabaza, umugore bubakanye ntiyava mu miryango abaganwa barondera n'abageni. Ivyo baziririza mu Burundi abigwije n'ubusa. Gutyo yashatse gutanga akarorero ku bumwe. Dukenyerero zigume, dutsinde amacakubiri, dutsinde ibidutandukanya byose. Sebarundi nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yaravumereye, aratangaza icivugo cyiza cyane, n'ubu aguma akigaruka ati turi hamwe twese birashoboka. Jewe nibaza ko ari umutima mweranda yamuvugiyemo. Nyine icyubahiro biraryoshe, turi hamwe twese birashoboka. Ego cyane. Niba dukunda kumva imisa, muraza murakwirikira mu ntuka z'imisa zose zibaha mu Burundi no ku isi, mu bisabisho by'igihe cy'ikonsekarasiyo, mu ntuka z'imisa zose. Abari mu misa barambaza ubumwe hagati yabo. Igisabisho cy'Ukarisitiya cya kabiri tugira tuti turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukanirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusanga umubiri n'amaraso bya Kristo. Mu gisabisho cya gatatu cy'Ukarisitiya tugira tuti dutabare nitwamara kwakira umubiri n'amaraso yiwe, umutima mweranda akatwuzura, udufashe tubumwe dusangire umutima muri Kristo. Ese umutima mweranda tugira abana bama bagushika ku nyungu.
gisabije ukarisiya cya kane tugira tutira abagiza mukamenye nk'uko wateguriye eklezia yawe tera iteka abo bose baza gusangira uyu mukate n'uyu muvinyu mutima mwerana n'abakoranize mu bumwe mutima mwerana n'abakoranize mu bumwe babishikamwa rizima muri Kristo babashe kukuninahaza none ko abarongoye igihugu bariko barabirondera guma babirondera natwe twagomba tubisaba mu misa habuziki ngo tubishikeko nk'akarori ijambo impunzi z'abarundi none ntirizohera abarundi bose bakidegemvya mu gihugu cyabo rizohezwa nande iryo jambo ry'impunzi tuguma twumva amacakubiri y'amoko y'intara y'imigabo ntazohera azohezwa nande bavuka bizohezwa n'abakristu bagendera ibanga ryabo ry'ubukristu none ntitunanirwe bwa gatatu guharanira agateka kazina muntu wa gasore yaradusigiye nk'iragira ikomeye intahe y'ukwikukira no kuvuga guharanira no kubahiriza agateka kazina muntu umuntu yaremanywe agashusho k'Imana ari n'iteka ari n'agaciro mu maso y'Imana Izaya gabane ca 43 karongo ka 4 umuntu wese ari n'agaciro mu maso y'Imana none agateka kiwe nako kubahiriza ibice bijana no ku muntu wese ahari mu mirimo arimwo ari mu ntwaro ari mu birabo butungane ari muri amagara y'abantu mu birabo indero mu birabo umutekano mu birabo urudandazwa kwiyunguruzwa uburaro ukategekaniza akazi z'abakozi birabo akazi birabo igihe cya leta birabo amadini n'ibindi umwe wese atumiriwe kwitwararika izina muntu wese none muvukanye mukunzi uri hano nawe wese uri kuranyumva ubasabwe gushira mu vy'urimwo ico civugo umuntu ugira uti je nzokwama zina muntu wese ndamuha agateka ndamwubahiriza uzobigira gute nuko aho uri woshurika il faut fleurir là où vous êtes ushurike wame ivyamwa bisoromegwa abantu bose nta mu Burundi wame ivyamwa bisoromegwa abarundi bose ivyo bizoshoboka bite bizoshoboka kubera abakristo bagendera ibanga ryabo ry'ubukristo kandi birashoboka mugabo turumviriza ijambo ry'Imana umenga dushira ku ruhande n'abaturongoye bakavuga umenga dushira ku ruhande je narumvise nyine cyubara mukuru w'igihugu asemereye kandi ashimitse kandi atakamba ati ndasavye barundi munumviriza barundi turi kumwe ndasavye ntihagire amaraso asubira guseseka mu Burundi ndasavye ndakomya amashi ubazira muntu wese iryo jambo rye ryaranshitse ku mutima kandi nyine cyumva ko umukuru w'igihugu avuze iba ari decret niko nubivuga
mugabo biracagoranye uzabumva n'abubakanye baniganye umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yishe umugore nyine ndavuga rero ibindi twama tubona amaraso sese n'abahohoterwa bahohoterwa none bavukanyi twemere abazoshobora gushurika bakama ivyamwa bisomerwa abarundi bose bakubahiriza agateka kazina muntu niko kugendera ubukristo tugashira imbere ingendo ya Yesu kuko niwe abona ko umuntu wese ari n'agaciro kandi yamupfiriye tuba ishusho rya Yesu rero mu bantu tugire umutima mwiza nk'uwa Yesu tugire umutima wagutse gusumvya isi kandi wuzuye urukundo nk'uwa Yesu umutima ukunda abantu bose atanumwe avuyemwo ataruzitiro rurimwo umutima ataruhome n'urwango rurimwo gukunda n'abansi nka Yesu tukabishikako kandi igihe cyose zina muntu wese aducumuyeko tukamurekurira nka Yesu tugira iminwe ikiza nk'iya Yesu ururi mu ruhezagira rwa Yesu dusabire rero muri mukaya imisa muganwa rudovuka rwa gasore Imana iburonse ubuhirwe bwamaho hama kuba umukristo biragoye dusabe umutima mwiranda dushobore kugendera ubukristo by'ukuri turi mu kwezi kwa Bikira Mariya kwezi kw'irozari dusaba umuvyeyi Bikira Mariya adukandire ntitunanirwe kugendera ubukristo kandi tumusabe ashire mu mutamano Burundi kugira ngo amahoro agusage abarundi bose ururanirwe muri byose amen.